bavuga nibagerageze bonyene umumoze w'iciwe avuge aseruke atanga ivyo kogwa nta kritike gusa oya atanga ivyo kogwa hanyuma aje kubikora ntibabikora nuko tuko turabikora byo heza bigafasha gusura hari rero ngira sabe twebwe abenye gihugu ubwa mbere nagira mbere kuri leta naho nayibwiye nibige gutubikwavuye nitubone bagendera mu modoka z'ibitangaza mugihe abanyagihugu bariko barahwera murabizi wa mugani uri muri Bibiliya bavuga ngo ugomba kuba umukuru w'abandi nabanza be muto. Ikindi kigira kabiri kandi bagereranya umuntu atwara abantu nk'umwungere n'intamarongoye. Umwungere rero kenshi ntaje inyuma aje imbere intama zikamukurikira. Hanyuma kandi si ngombwa ko abantu bitwa mu bari imbere y'abandi tubona bafise ibiyega ibitayega bafise ibintu birenze mu gihe abanyagihugu bagowe. Mwari mutwe baza kwerekana ubutunzi bwabo baraza kwerekana ubutunzi bwabo none ndagira gusubiremo baza kwerekana ubutunzi bwabo kubera batemera ko abanyagihugu tubabaza la redevability. Rero nibemere ubwa mbere bifate ruto bambara impuzu zizimbutse pourquoi bagende mu modoka zizimbutse pourquoi ega birashoboka baye mu maza zimbutse birashoboka kugira ngo twese tutugire rimwe kandi batubera akarorero cyewe ndemera neza ko cyose bizoshoboka. Ibyo nibyo bari imbere y'abantu kuri twe abanyagihugu rero kumenya ko ndavuga nuko bo kwigora abagabo benshi ruguru kumabarabara yenda ko ndaguca nibagikora bigwa kwibarabara benshi bibera kwibarabara mu bubari. Ubu makino gihugu ibintu bikomeye bihambaye ni bibiri n'ububare n'amashengero nibyo bintu bikomeye kandi ibyo bintu bibiri c'est un signe c'est un indicateur de la pauvreté intellectuelle. Ahantu hose mutogere muri aba kwisi hose ahantu hose bashize imbere ububare n'amadini cyo mu Pentecote we kandi mu idini mugabo sinemera na gato je sinemeranya n'umuntu atabwira abantu gukora ngo basenge kuwa mbere kuwa gatatu kuwa gatanu batariko barakora. Bibiliya iravuga neza yuko umuntu ari atakoze bari gisuma kibandi. Rero tuvugana ukuri abarundi nibaje ku kivi bakore ije ndababwiye n'abarundi twa turagenda ruguru ukaza gufatwa usanga n'abagore gusa baje abagabo bagiye nibaje ku kivi bakore ivyo bintu by'ububare jewe ntwara no fata desoko atakabari ko gusura kugurura saa 10 cyangwa saa 12 ni bugari bwo bari bwose abantu baje ku kivi kubera iki abantu buguru ububare ku murango riva abantu bose babona ni bugari ububare mugabo urazi kandi bacho batubwira je mwana bivugana nabo bavubira ngo reka ngo madini ngo badasenze imisi yose ngo bugari batubwira tuja dusara nivyo batubwiye ngo boco basara ngo bagwa mu mutwe mu ruhande rumwe birumvikana mugani biri ku kazi nahone uburi kurakora uburi ko urashobora kutagwa. Rero abantu bitwa ko bari imbere y'abandi abakuru nibadufashe bafata ingingo zibereye kugira ngo abantu baje ku kivi. Ico ni ca mbere dusaba abanyagihugu. Ikigira kabiri tubasaba nuko abarundi batokwemera kumenyera ibintu nk'ibi. Ne faut pas vraiment habitué à une telle situation. Iyi situation nk'iyi uyu yimenyereye nukuri nababwije ukuri ntayumvamo. Ucuca kimwe twita muri coaching zone de confort. Murabona ingurube yibereye mu byondo, ingurube yibereye cyangwa yibereye mu mazi andehoro y'amazi cyangwa andehoro y'ivyondo ku ngurube yumva ko atamubitse babubaho. Nibi bintu rero by'ibibazo tubimenyereye ngo tubimenyere nenda bahakana gasanzwe
none kuva muri 2020 atagituruka ihari murako twabimenyereye no faut pas kumenyera ibintu nk'ivyo n'amakosa ahubwo ni turefreshise ingene ibyo kubivamo abatwari bahari batari capable kurefreshisa twebwe tubafashe kuko nabivuze bajya ntibari hajya ku bwabo bari hajya ku bwacu nimwe bavuga nguruko mw'amavumbuka n'imbuto ngurumva ngo mukuru ari hajya kirazira kuvuga hari n'ugeze kubimbarira yamuvugize umukuru w'igihugu ico gihe yitwa Leonidas Habyarimana Tungimana mbwiye nkuru nziza ico gihe yari yagiye mu Bushinwa hanyuma atwara amafaranga menshi tuvuga tuti amafaranga yatwaye nashoboka nibatubwiye iyo yakuye ngo nongo kirazira kuraba so ku munwa so wa wapi no bajya n'abakozi bacu turabahemba ze tuvyumvikana turabahemba batabizi bavyuva babimenye twebwe gusa nshobora kirazira ko twabura isuri kandi ivyo kirazira mugabo tugomba kubabwira ukuri dukoresha ibintu bitara franchise kuko igihugu ni kiwacu twese kiguye mu manga turwaye twese kandi turahomba abarundi rero nibige kurovandika uburenganzira bwabo amateka arabitegekanya ko ingene uburenganzira bugwanirwa buharanirwa biratomuye icyanyuma nuko abarundi bokwiga kubaho simvuze ko tutarondera byinshi mugabo bige kubaho muri biki wewe ukora 500 ugaje mu kabare ukarya umuriyoni nane wamuvye bishoboka nitwiye ngo tubikuwa vubi tube muri biki tudabura kugenda n'amaguru warose 5,000-10 wewe ugenda n'amaguru bica bifasha kiba rero mu cyamake nukuri iyo ndiko ndaraba ino situation cyo birambabaza nk'ubu abapoliticiens bose n'abatwara iyo duze ruguru bariko bariruka bo bibereye mu matora gusa none mu matora birukamwe c'est quoi mu bisanzwe umunyagihugu n'ubutwara icyo bapfana s'amatora bapfanisha mu mariye rero turasavye nukuri ibi bintu tuvuze abavyumviriza babifata nk'impanuro erega handi babiriha amafaranga mbe bari mubizi izi ni consultants ziriho amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni mugabo twatuhereza muri leta bakuri gusa mu gihugu nk'icyo ucusanga ari babantu bimwe navuga urumva mu nadandaza azi ko aronka amamiliyoni none ndabakaruriye none mwiyumvire ukuye amadolari muri banki kanje muri BRB wayaguze kuri 3,000 idolari rimwe rigeze kuri 3,000 cyo kugurisha 8,000 urumva iyo nyungu bitanu yoza kudandaza yirwa nigana na nuzi bigenze gute ntashobora ivyo rero bijya nivyo bibazo bihari mu gihugu twebwe twifuza yuko ivyo bintu vyova abatagomba kubikura nuko babifisemo inyungu kandi leta yobishaka n'uno munsi cyo divye uno munsi nyene nibaduhamagare tubivugane tubere ingene bigenda baduhamagare tuturinga nibaduhamagare bantu beza nitwokwirirwa turongera ko ibintu byinshi ariko twashaka tubashimire ukuntu mwamana natwe ukuntu muguma mudukurikira hanyuma utarabikora umanuke ngaho hepfo ugire subscribe wongere active na close notification. Hano turakunda kuvuga ku iterambere, turakunda kwibanda ku bibazo byerekeye iterambere, turakunda kwibanda ku bintu byose byoshobora kudufasha kugira ngo umuntu ashobore gushika ku iterambere, ateze imbere abiwe, ateze imbere igihugu, ateze imbere na Afrika muri rusangi. Ariko murabizi yuko iterambere ryiza rihera ku muntu, kandi murabizi neza yuko nkuko mwavyumvise kugira ngo umuntu ashobore kuba umwungere mwiza ntaje inyuma y'intama ahubwo aje imbere akazereka inzira. Kandi mwumvise yuko kugira ngo umuntu yemere kuba mukuru yemera kwicisha bugufi, agaca bugufi, akaba umusuku w'abandi nkuko son excellence yama ariko arabivuga igihe cyose. Hanyuma Imana ibahezagire, turizera neza yuko ibyo muri ko murakora biriko biragenda neza. Reka tuzosubire mu kindi kiganiro aho turiko turavuga ku kindi kintu cyoshobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika ku iterambere. Imana ibahezagire.